tugaretse kandi twakira ono musaza Bidondo kuvana mu gihugu cyacu Burundi. Yes, reka nenda babwire yuko ni Bidondo yamaze gushika ngaha muri PJ Classic FM 90.1 ni General cha Bidondo. Bidondo love. Hajya igoro urazi akazina Bidondo yo kavu. Ariko gira umuvugire banataragiye gusigura neza. Imbuga zose nagiye tuzi ko turazi akazina yo kashobora kuba karavuye. Mugashobora no kutubesha tukavuga ati wapi byo zisivye. Kana kiri umuntu wa mbere za kumakira kwanza. Oui, ça va? Nyakira Bidondo nga. Allo? Nyakira Bidondo. Mwekaze. Yamaze kugenda. Twibandaniriza rero bayibwiruke hari. Musaza rero ubona ko Bidondo yamaze gushika ngaha muri studio za PJ Classic FM Nigano Classic Vibes mukurikirana imbere kuva kuwa mbere gushika kwa gatanu isaha yindi nyene 16h18. Bavuga yuko bari ibintu bisa neza ariko rero reka tumakire kumbure tumwekaze muri PJ Classic FM. Bwana poa nashukuru sana. Mboni yaje asea suka biragenda amahoro pole pole. Yani ni kwa sitegemee kana sikaongea Kirundi ndogo yangu. Ndavuga. Yani tupige sha Kirundi au Kiswahili. Burundi turashobora kuvuga tukavanga byose kubera bamwe umve. Welcome in the house kwenye show kubwa kabisa ni Classic Vibes. Kidogo tu wegera ka microphone fresh. Tutangure tuje vibe. Ni gwambere. Amakuru sasa Bidondo. Bwana mzuka tu. Familia fresh nini? Familia iko fresh. Ndine raho, abana baraho. Bidondinete par. Madame Bidondo. Mu madame yitwa Bidondine. Mwana yitwa Bidondinete. Bidondo love nazagari. Bidondo love no you. Oya uni Bidondo love nivyo. Mugara ashobora gufata nk'umuhungu ari nyuma akavuga ati ni Bidondo love. Change Bidondindindi. Bidondo pyap pyap. Umwana kurikirana niko azajya Bidondindindi. Bidondo. Ariko nyene abantu babifuza kumva yuko hari Bidondo turi kumwe. Kuri za vibe nyene usimuboni. Jenere chayo usimuoni ule anapendeza usimuoni ule anapendeza asikuteshe usimuoni anapendeza anachaku kupa dada leo na kesho mimba kwako hata kutupa kikoropo haya kwako na familia baba na mama watalia Bidondo love umusaza nano muvisi yo vibe ndirimo mwaza kuyumva neza igoro ndakubwira iyi ndirimbo asikutisha agiye kuyiperforminga kuri show nao uzana baba aririmbi bawe wemera ranzi byara anawapiga chini kabisa ranzi byara bibera zameze bivari anawapiga chini mfajiri igitero mu Bidondo ariko uko bacibuka neza byongeye kucibuka ndakubaza akantu kara Bidondo ahora akora show oya show Bidondo ariko gukora yibuka neza ndakubwira kanza yakoze zijya zose mba ndazibona Bidondo ahora akora show gira ati mukarire Bidondo ahora akora show ku buryo noca numva nobwira n'abantu bakunze kugenda mu mashow za Bidondo muzohore mutwara abana bakiri bato bagerageza Bidondo Ibana bimeze neza asante sana kuba dusubiye kukwakira mu kiganiro cyacu kumbure kunze kuza cash ariko novuga yuko iyo bikunze ugashika ngaha muri PJ Classic FM cyangwa Nigano Classic Vibes unako abantu bagukumbuye bakunyotse bashika kumva bishasha vya Bidondo mu mwanya y'abantu bumve ko ari mu biki Bidondo ariko akora iki ni Bidondo twumvise ko aheje kudutera akapera y'indirimbo yiwe bakunze cyane ariko ntashi bari biteze yuko baca bumva akapera y'indirimbo shasha ya Bidondo bimeze gute en fait indirimbo shasha iko mu jikoni jikoni ari indirimbo shasha nagize nasigazunye Benzi Maria ariko si wanje na avana rasore audio itwa Milka ni wanje video nasoye na sigazunye ariko ari indi shasha manager Omar bamuita Papa Kaila yaratanze ubwo bwiwe akavuga Bidondo sinjewe
yemeye kubona video ubu rero bariko barayiteka sigaye gupakura gusa indirimbo mpezi kubera iki yagiye kuri YouTube ya Bidondo kandi alias Gazumi. En fait Sigazumi ni umugenzi Romeshangabo angunda cyane en fait dufise amayide yo kubwira abadami bubahe abagabo bashinga ntaye babo ya tukaronga ku kaide cyo tugenda kwa Etizo Sound teknolojia hicho tukubita ma freestyle chabiza alafu mzee umependeza unajua asante tatizo hakuna kioo hapo vio vipo yani nakuravye ukuntu wakubisa marori ya white abantu bari kuri Facebook bariko barabibona neza abantu bari kuri Facebook bariko barabibona ukuntu Bidondo yaberewe hariya kabisa style ya marori ubona yuko ewa babisa neza kwisanamu hoho ewana babisa neza yes ni Bidondo yaje kutubwira yuko ari karategura ibintu byinshi ari karategura gukora indirimbo ubona yuko aherutse gusohora indirimbo yitwa Mupenzi ariko manazi Gazumi novuga yuko ni indirimbo gerageje kuyumviriza ukarana video zile za kisasa za kisasa walembo watoto hivi na katika mauno unajua ya Mpenzi Maria ni bala na ndio ninapelekea watu huko sehemu za huko itariki nyene twari dufise programme ishasha en fait ni surprise na mubye mukombozi nshaka muri ida tuwa ya mukombozi bayita Fatima Sarabatu narabye abanyakayanza mwitegure ngo cyanani kandi ewana les 2 na les 3 les 3 tuzoba turi mu Bubanza hanyuma itariki zibiri ikayanza donc muyo Fatima Sarabatu Bidondo atafanya benye hayawahi kufanya muri Fatima Sarabatu na Bidondo azobari itakuwa ni moto itakuwa ni bara itakuwa ni moto itakuwa ni fire aisema Bidondo tumaze gukora featuring zibiri cyangwa zitatu vraiment ikomba ya mwisho na kuitaji ukishena zile teknike za tuone kisi tutachemsha watu kule Kayanza ya Kayanza kuri wa gatandatu bitegure ari dance iriko raza bayita dance kiribite dance kiribite iyo nayo kwayibira iyo dance ndakunda kuyitamba n'abakobwa babiri en fait muri Dunda nayitangiye n'umukobwa umwe me uno munsi mu Kayanza nzoyitamba n'abakobwa babiri ta dance kiribite cyabigenda gute uramufata mugatamba reka kuvuga ni surprise abanyakayanza muri muri ya show ya mukombozi avant que mukombozi yinjiye Bidondo iyo dance kiribite ndatakuwa na kiwasha nitakuwa na kiwasha kwa hapa amechangamuka na sana mno yes Bidondo anavuga yuko wewe uri mu legend umuririmbyi navuga yuko atanga umuziki kuva kera kandi abantu bose barabizi akantu numva ko twavugana ko gatoyi kugira n'abantu bagira icyo basigarana muri iki kiganiro ni mbega aba baririmbyi bariko bararirimba ubu aba nouvelle generation aba kidugu ubona ko bashushe kabisa bakora ama video ama audio yabo kumva yuko bariko bararirimba indirimbo ariko bigashika kabona yuko ari ukuntu menga bariko barazugarira bivanye n'amajambo baririmbyemwo mauno baririmbyemwo bitubya bibavuga ngo n'amajambo nyene ubona yuko adakwiye kumviriza abantu baba Bidondo we iki kintu kivuga ku iki bivanye n'iyi style aba baririmbyi bubu bariko bararirimbamo na style mwebwe maririmbamo mbega bahagarike bahindure kuririmba bagaruke muri za style za kera mwebwe maririmbamo canke babandanye inzira nyene en fait egana tushaka kubakurikira nawe mushaka kubera ndashaka kuvuga abona abapeti bariko barakora bien bien parce que bafisi moral bafisi nguvu zo gukora namwe mushaka kubakurikira kubera twaririmbye ibintu imistari kuiye baza ko nta muntu umwe aturavye abantu baratuneglisha saba ko twese tugende kuririmba ino reka chomoa ariko vuze ko cumenga mwe mwaririmba bitameze neza gusumba ivyo baririmba gushika umwanya isa no
donc umuziki urahinduka ikintu ushobora kuvuga muziki ni kiyo cha jamii ni umuntu kuririmba album yose comeka comoa siza ushobora kuririmba indirimbo tufate album ni 12 chansons ukaririmba 6 chansons za comeka comoa hanyuma zindi 6 chansons ukahanura abantu kuko musani ni kiyo cha jamii ejo zogenda iziga ndirimbo zawe zizosigarani kumbukumbu tutakia tunakukumbuka none abantu bazoba bashaje bazokubita indirimbo yawe bafise abana bazokwibuka gute udafise indirimbo za comoka kila siku mbega koko indirimbo dukunze kuvuga ko ari iz'ubutumwa ziracyacuruza nkuko zari zikibikora mu miseze indirimbo za zirinjiza amafaranga indirimbo ziba zifise message zikaze zumvikana aba bantu bacu bashaka afite indirimbo ifise message yashaka kwinjiza amafaranga menshi kuko umuntu afise ikibazo arakunda kuyivuga emisi kuyumviriza emisi yose umuntu ari indirimbo yanje yitwa Muke Polina change iyo ndirimbo ari abantu bava mu bihugu ba papa ba mama bakera baraza bakansororera bakamfasha n'udukado kubera indirimbo kubera irashobora kumara imyaka 50 irikora umuntu yumvise gusa vraiment acyumvaga ujamari imbaga kuri indirimbo zifite ubutumwa kuri indirimbo zitagira ubutumwa naho mva hari inyungu ndende nihega bido indirimbo zifite ubutumwa zifite puissance n'uguma imyaka yose indirimbo nazo zacomeka comoa ni indirimbo zo kuryoherwa après des ans ufie nae zinapotea nico gituma turashobora gutamba tukababwira abashiri bacu comeka comoa ariko pembeni sometimes tunachukosoa haricyo uvuga ko none kwa zino ndirimbo zigira kuri ino migwi igira kuri 2 ku bantu bashaka kuba ari indirimbo za comeka n'abandi bashaka kuba ari indirimbo za donc zifite ubutumwa umuntu ashaka kuyumvira akavuga ati byukuri ndumvise indirimbo donc ubutumwa bwanje tushobora tuvange kubera bose arabandu indirimbo za historia osibarite yanataka vibe za vibe donc tuvange kugira ngo tuganye na siena ni kugira ngo tupanue muziki wetu tusibakiri tuma makabibi mama kabwana bashaka kuinuka na sie tuangalie gisi muziki wetu utaenda huko mbali wanapenda comeka comoa tunaonjea comeka comoa ariko Bface ariko no sorry ariko Bidondo ubirinje indirimbo ubivuga ngo ni kuvanga ubirinje indirimbo iya uri kurazita za comeka comoa kayiririmba maze ngo bakayugarira aba donc ntivuzwe ku masamirizi ntiyumvikane mu gihugu ntumva ko boho ushobora guhomba ariko ari gihe muri show arikubita ugasanga bwana bye atari iki kuko ari abantu muri show baje kuryoherwa dufate misi mikuru nubatanguye kuririmba we nini kuaga maya no ya ushobora kuba vibing gusa pale chata ananigusa tunagusana anapendaka nikibaba tunapa ratatata chum kandi uri indirimbo yes sasa Bidondo hari akabazo ariko gatandukanye n'ibi turiko ndakunda kubona kenshi Bidondo yagiye muri concert nashobora kwibagira kuririmba indirimbo ya Marehemu Sosokey why urabona Sosokey yari mu professeur wanje yaranyigisha ibintu byinshi kubo n'ugu kwezi kone kwa 11 turaza tuko turategura kumwibuka muri 5 sur 5 je pense qu'il reste 20 combien jours tuko turategura muri 5 sur 5 kwinjira izoba 5000 na VIP 2000 turashobora kumwibuka kandi Buisa Paradise kenshi turakunda kuorganiza tukamwibuka ninjiye muri concert ngaririmba indirimbo yiwe kuko Sosokey yari umuntu afite urukundo donc numu artiste wa mbere yari organize concert akamagara abartiste nka 50
baka imisi yose organize concert muri concert yiwe ushobora kubura 50 artistes kandi bamenyeka underground yabamaze kumenyekana donc aramagara batise bose akaronga amahera agasangira nabantu bose akabaze akuna lare pako dibale papa boss itoka mani 300,000 tuzazichangia ye chef ndabiba 50,000 mwe suna mko invité dibale déplacement na chupa mbili tufurahi tu jubi tubikoe bien tuangalie gisi tutapanua muziki wetu donc kyagihe cha sosokei n'aba Tanzania bari badutinya donc ma inchi za inje ma ba étranger bari badutinya vraiment twari ni show vibe moya hatari donc arifi donc n'umuntu afise urukundo alikuwa na susi ya inchi hakuwa na susi yake yeye no yake donc alikuwa na susi ya inchi donc ni hero umuziki ni hero alikamata saga plage kwa naita Fizo Lolilo Dumu nshokwa voice alikuwa bapatia chance wapande podium baimbe yako anataka si tukwe ba star si bote chali moya inchi nzima ifanye vibe juu inchi zingine zitoogope yani numuntu alikuwa na reve kubwa sana Mungu alimchukua mapema yani kwa nataka projet yari afise projet iyo projet genda is yari afise projet ngabasani nga 30 turagenda mu bihugu byo hanze tukaorganiza show tugakubita muziki tugataha ni drapo bwana euro yani iyo projet ilikuwa inapangiwa tunaenda Rwanda tunapiga show wasanii 30 hapo tunaenda Tanzania ni hivyo tunakiwasha tunaenda Kenya tunaenda Nigeria huko kote alikuwa na projet kubwa Julize mtu anapanga projet ya kusafiri twende Nigeria kupiga show na tujapata hata za ticket yani tunajua sponsoro izoro emanake biduge bimanuke tuzogerageze bishoboka byose turonge sponsor ufata indege tugende muri Nigeria dukubita umuziki tuchatugaruka tuache histoire ya kuli baseme bwana pako bajama bari kuyaga hapa kabisa bari tuachia biribite yani donc n'umuntu atikunda akunda abantu donc ni hero dufati kwa kuno Lumumba rwagasore yo donc n'umuntu atikunda akunda abantu bose nico gituma yari n'umuntu yari umuntu wa ma groupe gusa Lucky Boys Mix yari afise abantu 500 personnes muri groupe kandi muri groupe ya 500 personnes singa abanyabwiza gusa oya arabanya Kiriri Gitega Kayanza Kirundo Karusi donc muri groupe pako batu bote bakomine zote quartier zote kabisa sonona kama alikuwa ni mtu wa peace sana muri groupe Lucky Boys kabisa yes novuga yuko rero ni kintu mwari ko muri yumvira cyo gukora ariko nk'akabazo novuga tugenda tujya no ku musozo w'ikiganiro kubera iki Bidondo tutakunze kubona tegura show zi show kenshi na nateguye show mbo urabona muntu zamani kwa nafanya show sana na nateguye ma concert menshi ariko ubu byaragabanuke kubirango urazi umuntu amaze kurongora ratio ikenewe ku munsi sasa ne muri show na amafaranga abonekamo arigiye n'ama sponsor kenshi n'ama sponsor sponsoro zilipunguka dufate kuva muri 2015 nivyo bya bimeshimama kuva kigagiye muri 2015 ngorane mwabibonye mwenyene ane ya aba manager bamwe bacara bahunga niguke kugira ngo ndonge sponsor kuva muri 2015 gushiku sinararongo umuntu ashobora kumanga 3 million Bidondo koro muziki siapata lakini 2015 kushuka hizo pesa palikuwa watu walikuwa nazinipatia fanye kazi 2015 kushuka kuva 2015 kuduga vraiment difficile sinarongo umuntu akavuga Bidondo 2 million 3 million muri ndirimbo abo watu abako tena abanioni ako bagiye bari hunga wengine walipotea wengine wa manager walipaswa kutafuta maisha nini kuchokana ntomanas kugira ngo ni organization bigumu hivi nabakiana doderea kama hivi na mdoderea mkombozi tunaenda kuchemsha huko ayo kandi mu bazana baza gusoza kiganiro Bidondo sano kotira otubwire byo kuri nyimbo muziki w'Uburundi wotegeza gutera imbere ni keke ntuca kwa mu muziki w'Uburundi utera imbere byo musekuza dusozera kino kiganiro cyacu ko no munsi wa kabiri ikintu kishobora gutuma umuziki w'Uburundi utera imbere
ikintu dushobora kugabanya donc ni tugabanye complexe. Complexe. Donc abastare bo ngaba bafite complexe. Ushobora kuba ufise projet wawe ariko urazi uyu muntu arazi projet ashobora gutuma projet yanje gatera imbere fasta ni bidondo, lakini unasema uile nikimzogelea juu nimwombe ushauri shetani zarau ya donc dufite complexe ya urabona ko donc dufate kwa kuno champagne ariko araduga neza adafise complexe yani complexe nando chuki nando zarau, donc kama hatuna complexe tunaweza tukasonga mbele. Donc tuko na majalousie turangana tureke wivu yani majalousie. Unajua kwa kuno sono kama hivi mkombozi anasema ifasi kayanza nikimuita bidondo anachemsha watu afu mimi napita naingia na malizia show vitu kiwasha kabisa, vitu vitakuwa bien. Unaona kama alitoa complex akanitafuta, anasema hii fasi nikimuita bidondo anapiga vile makiribite vyake marakete pema, ninachemsha watu, ananyonga watu, akichemka na mimi naingia na malizia ile ngomba vitu vitakuwa bien. Abantu bazovuga kirori cyagenze neza nejo tutegure bazoza uyo hana complex. Donc abasani babandanye uko nyene ushobora gutegura kintu ugasanga ahantu ndiko ndategura uyu musaninyo arashushe ngare kandi mwamagare turabe kuno dukopana kugira nanje mfata ahantu sivyo. Donc dukundane kwa kuntu mukomboza ariko aragenda na mutima muri Fati Musaraba Tour, ariko aragenda no gya mu Senegalais Ndiaga of B, ariko yakamagara na bidondo kugira ngo donc akabandanya kujya nyene tanambia. Tugushimye cyane Bidondo. Merci beaucoup. Wakoze cyane, numva no gushimira mu gusena soza ya kiganiro cyacu.